tugira n'Imana umwami wacu Yezu Kristo akaba ari mu kutuvukira mu minsi mikeyi, nibaza ko azoca avukana namwe hanyuma muce mutangura bishasha duce tubandanya tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi tuja muri ya vision y'igihugu cacu. Aho nuko haraba neza nimbe muremegwa nabe namashira hamwe, sinumva ukuntu umuntu ashobora kuremerwa nange nishira hamwe agaca yibagira indahiro yarahiye. Aho rero nta birebire vyindi nirirwa ndavuga. Hari urwego rwitwa ibyo byose twavutse turabikora tugasanga tubikorana twenyene. Hari urwego rwitwa Conseil National de la Comptabilité. Ubwo rw'amategeko abugenga nuko 1971 aha twavuze mu kiruri kugira abanyamahanga ntibavyo urumva abashitsi bacu mwabinuvye. Nanezerewe cyane numvise ko abakontable bose ari membre de l'OPC. Yanezereye cyane. Nagenda bakengurukire ko mwese mwinjiye muri OPC, mwese mukaba muri membre de l'OPC abakontable. Ariko rero akambakiye mu mbabari ubwo ibyo OPC ibasaba nk'uko perezida yabivuze, ubwo nivyo mukora. Nimunyishure nzobiraba mu kwa gatatu ko ari byo mukora. Hageze kugira rebira pourquoi 3 bira pour une seule entreprise. Muri abakontable muri ordre mu vyiga d'une façon professionnelle. Birayanye nishira hamwe, biraya banki na biraya OBR. Ivyo ntibikogwa. Suko mubikora muri profession niko bababwiye ngo muze mubikora uko nyene zitatu. Iyanye na entreprise iyo niyo yukuri. Iyija muri banke usaba amafaranga canke hariho ideni mufitiye muri banke kugira banke ibakubita inkoni ngufi. Hanyuma rero ni ya OBR yoyo sinzi no kugira ivyo bintu bibagute dufise les professionnels des comptables. Birashoboka muranyishura canke muvyishurire muri iyi kongere. Ako nibaze yuko ko tugira n'Imana umwami wacu Yezu Kristo akaba ari mu kutuvukira mu minsi mikeyi, nibaza ko azoca avukana namwe hanyuma muce mutangura bishasha duce tubandanya tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi tuja muri ya vision y'igihugu cacu. Aho nuko haraba neza nimbe muremegwa nabe namashira hamwe, sinumva ukuntu umuntu ashobora kuremerwa nange nishira hamwe agaca yibagira indahiro yarahiye. Aho rero nta birebire vyindi nirirwa ndavuga. Hari ibindi yashikirije byo kubashigikira nabivuze ngaho. Ikibazo cyo kudashigikira organe nk'iyi nibaza ko haba harabaye n'ikibazo cyo gusamara cyangwa kutamenya. Uno munsi turamenye ico mukora. Hariho benshi batabizereka. Hariho benshi batabizi. Kandi utabizi nimuze kumushirako toro kuba tabizi, kuko namwe bwenye n'indani urumva ko ari abatabizi. None numvise ko arabakora ibitandukanye n'ivy'indani muri ordre basabwa.
kwiwanyu mwemeye yuko uno musi ivya ordre mubizi na twebwe tubirabira ku ruhande duca dukurikira tumenye ordre cijejwe icarico muri leta rero tugiye kubashigikira tubafate mu mugongo kugira n'amategeko tuyubake neza kuburyo n'abamukontabure azogira zabira zitatu azosanga nahubwo yibomye ku itegeko hanyuma ibihana bifatika kuko gushiraho itegeko itegeko bwa mbere mu kuritegura ubanza ugahereza uri kuraritegurira imikorere myiza n'ivyo akeneye byose mugabo mu guheraheza haja kwibihano kandi ivyo bihano biza ubwanyu nivyo ugisoma ubwa mbere ukabona uko itegeko riteguwe imikorere uko azokora neza ubona byose babimuhaye mugabo mu nyuma hariya munsi hacaja ko rero ibihano navyo byabindi atabikurikije ayo mategeko rero turemeye kubashigikira kugira ayo mategeko ajeho yavuze ikintu kijanye na Conseil national de la comptabilité ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu cy'u Burundi yo mu 2018 ryari nimero ya makonseil yose ashobora kuba mu gihugu iyi conseil rero nta ntamwiriye nimero mugabo baravuga yuko conseil yindi ishobora kuvuka mugabo ikajaho isizweho nibwirizwa ivyo byose nivyo dusaba ushikiranganje bw'ikigega ca leta ko baca baja hamwe hama barabe iyi conseil uko yojaho dusanze ibwirizwa nibirebire barabe uko ahandi biteguwe hanyuma kugira ko mugiye sur le niveau international il faut ko namwe muba mwipanze n'amategeko yose mukaba mufise resultat de travail zose ejo ntihazoboneka ikintu cyitwaye yatubwiye ibintu byinshi byiza byo kutwigisha nibaza yuko banyakubamenyesha amakuru bo badushikira kure nibaza ko baza kubishikiriza kugira abarundi bose bavyumve hanyuma nibaza yuko sinzi ko inama nkizi nibaza yuko mukwiye kuza murazitegura kandi muzitegurana nabo basanzwe bafite ayo entreprise nabo na leta nyene kugira nabo nyene bamenye ivyo bakora kuko nibaza yuko iki gisata batagihaye agaciro kaco kandi ari gisata gifite agaciro gakomeye cyane kugira ngo ikintu twosaba cyane ko twagize Imana umukuru umushikiranganje wa mbere akaba ari ngaha twogenda tutamusabye ko twumvise ko igira nawe nyene yumvise amajambo duhejeje kuvuga yuko umugambi wacu ari burebure turamusabye ikintu cyane kivuga yuko habaho ikintu cyitwa amategeko agenga y'umwuga twatanguye 2001 tugeze mu 2025 kuko mwaka tusa nuko turawuhetse ukuvuga ko igihe ari kirekire amategeko arashaje turabasabye muduhindurire ikindi nacyo twabamenyesha hari urwego rwitwa ibyo byose twavutse turabikora tugasanga tubikorana twenyene hari urwego rwitwa Conseil national de la comptabilité ubwo rw'amategeko abugenga nuko 1971 aha twavuze mu kiruri kugira abanyamahanga ntibavyumve ico gihe kandi tukaba twarabigize twabaramubwiye ko turiko tugende bihindure kugira bijane n'igihe icyo rwego rero niko ruhindura ibi byose by'amakontabilité publique niko bigira turamusabye nyakubahwa muturengane kandi iteguro y'amategeko twarayirungitse ikindi twashaka gusaba nuko murazi ko hari abatanga kori banka ibyo bubere bivuga ngo hari abaharura amahera bakayaharura nabi cyangwa bakayaharura neza twashaka tubasabe kugira na twebwe twese n'abazozana imitahe ngaha mu buke mukora ikintu cyitwa centrale de bilan. Centrale de bilan ni iki? Ni ikintu amabira tubayajana muri obere
amabira ntibayajyana muri banki, amabira bajyana muri centrale de biro, uyakeneye yatanga. Niyo tuzobonera ababeshi n'abavuga ukuri, kuko tuzoshobora kwandika bira yo muri banki ujyane bira yo muri obere ukore na bira yo gusaba amadeni, usanga ayo mabira atatasa. Turabasabye rero tugire centrale de biro ishobora guhuriramo abantu bose bakeneye, kandi muri tribunal de commerce ishobore kugaya amashyirahamwe atunguka. Eregane kubahwa iyo ishyirahamwe ryahombye rifise entier de capital igahomba 3-4 hari itegeko ryo kuryugana. Mugabo umuntu akagomba agira amabira yarahovye ugasanga n'umutahe warahetse akibandanya akora. Dusabye yuko ico centrale de bilan cobaho, kandi n'amashyirahamwe yose akaba audité, n'ama-état financier yose akaja mu bantu, hama abantu bose bakabibona, natwe umwuga wacu ugacutera imbere, kuko ivyo tuzokora tuzoba tuvyemanga. Ikindi twabasaba nuko iyo turiko turakora ku kazi, hari ababayeri de fonds, Banque Mondiale, BAD, abo bose n'abantu badufasha kandi bahora badufasha. Mugabo muri iyi minsi batubwiye bati mwebwe mukora nk'urwego rwigenga, ayo mafinansima ntitushobora kuyaronka, twashaka muturekurire matubwire niyo turiko turakora ku ibintu byose dukora n'ivy'igihugu dushobora kugira accès à ces financements, ibintu byose dukora nabo nyene badushiremwo, natwe nyene tubashiremwo, n'ivyo bose bakora natwe dushobore kubikora. Ikindi nosaba nuko abandi bose nabo muri East Africa, namwe bw'abakontable mwese muri ngaha twokorera umwuga tukawukorera neza, tukawukora dushimishije, kugira ngo igihugu cacu gitere imbere, hama ibintu vyose bive mu nzira, ibintu vyose tubikore dukoze akarangamutima. Ikintu ndabasaba ca mbere mwe bw'abakontable n'abandi dukorana ni ukwiga imisi yose, ni ukumenya ayo manorme yose mukamenya ku mutwe. Ikindi mukagendera akarangamutima, kuko niyo nzu nziza tuzoba tubamo, inzu yubakiye ku bwenge, isakajwe n'umutima runtu. Nivyo nashaka gusaba